izina ry'abiri y'umuntu y'abantu yaturongoye izina ryanje
nyine bagira rero ikaze mbere na mbere abafite ibiteka b'imparurumuri byagiye hagati yacu ariko kandi twagira n'ikaze n'abasangwa ivukira turabona abaje bava mu bisagara bitandukanye, igisagara cya Bujumbura, igisagara cya Gitega ndetse n'aba hano bashobora gushikama kugira ngo badufashe gusangira abashyitsi. None rero mwebwe mu nkundi mugize ibiganza byanyu tubakiriza amashyi menshi. Kaze murisanze intara urayizi muje mu banyu kandi musanzwe muzi yuko babakunda kandi bari badabakumbuye kuko twahirukana hano muri kino kibanza umwaka uheze nk'amatariki nk'aya. Rero mwiyumve mwongere musange mu banyu. Kuri ino nshuro igira 18 twakira umuriro w'amahoro muri uno mwaka. Indongozi zacu bahisemo kuduha icyivugo kivuga kiti abarundi bitorera indongozi zizodushikana ku mbaraga zoza y'Uburundi bwifashe muri 2040 buteye imbere muri 2060. Twagira dufatira kunyamira ngo dutegukire n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye. Muri ino teka yongeye kudutera hano mu ntara yacu ndetse n'abarambya basubira kwakira urumuri rw'amahoro ruje kumurikira amahoro nyine rumurikira n'amatora yimirije ndetse n'umwamurikira n'ibikorwa by'iterambere rusange. Ibyo nabyo tukaba turiko turambura twisuga ubona ko azoza ari bwifashe kandi buteye imbere. Ku bw'ibyo tukaba twagomba gusaba mwebwe guserukira Impararumuri yuko dushikiriza intasho z'abanyamurambya n'icyubahiro cy'igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi mugore nkabara gusoza n'urugendo rw'iteka muze mudushikirize yuko abanyamurambya bamuramutsa kandi yuko abanyamurambya bahimbarwa cyane n'intumbero z'igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi bijyanye no gutsigatana n'umutekano ndetse no gukomeza ikivi cy'iterambere. Uyu n'ubundi munsi mwiza Imana tugabiye, umunsi wa 11 turiko tugendana urumuri rw'amahoro, urumuri rutsimbataza amahoro rwerekana ko igihugu cyacu ari nyabagendwa, mbere rukamurikira n'ibikorwa by'iterambere igihugu cyacu. Ni umunsi wa 11 w'igenekerezo y'uno munsi rero dushitse muri komine yitwa Muramvya. Nabivuze babibona uko ubu turiko tugendera amakomine 42. N'umwibezo rero kumbura utamenyerewe ariko bitegerezwa gushikako kugira ngo mu mitwe yacu tubishire mu bwenge tumenye ko ubu icyahoze ari amakomine menshi kigiye kuvamo amakomine 42 gusa ku ntara 5 gusa. Rero ubutumwa muri rusange cyagaguye ubutumwa nyenicyubahiro turungikanye burimwo ibice bibiri. Hari umuce wa mbere uvuga ngo indongozi abenegihugu ivukira ku makomine mashasha tubahimirize gukorera mu bumwe. Ni
indinganizo nshyashya, ntihagire wumva yuko umugambi yari afise ari uwo mu Bukeye, umugambi yari afise ari uwo mu Rutegama, umugambi yari afise ari uwo Kiganda, eka muri komine zibiri. Aya mango turi muri komine yitwa Muramvya. Imigambi yose rero izegeranywa ive ku makomine mato mato yari asanzwe yegeranizwemo imigambi izoba ari komine imwe rutura yitwa Muramvya. Nico berora ati mwigishe ndaburikanye ubutumwa mutangarize indongozi, mutangarize abenegihugu yuko iyo migambi yose ija hamwe, ubumwe bw'ivyahoze ari ayo makomine, kugira ngo abantu batangure kumenyera gukorera hamwe, batunganye iyo migambi. Rero iyo migambi ishikirizwe intara nayo nshasha, niyo yamara kwitosora amategeko agenga izi komine n'izo ntara nshasha amaze kuja mu ngero umwaka uza. Imigambi yegeranye rero iri mu gitabo kimwe ishikirizwe ubushikiranganji, kuko muri icyo gitabo tuzoba dusoma imigambi myinshi iraba ubushikiranganji bwinshi. Ni ukuvuga rero ko ubushikiranganji ubwo aribwo bwose bwashyikirijwe umugambi wavuye mu ikomine biciye mu ntara, buzorondera uburyo bwo gushyira mu migambi, gushyira mu ngiro iyo migambi yavuye mu makomine. Ariko kumbure murazi ko imigambi aba ari minini kandi yagutse, idashobora gukorerwa rimwe. Hazoba rero bimwe bita priorite, kugira ngo dushobore gutangura urugendo rugana wa mugambi mushasha w'imbonakazoza y'Uburundi ifashe mu nyuma uteye imbere. Ibiringo murabizi ni 2040, hanyuma tugasubira 2060. Rero ubwo butumwa bwa mbere mu ncamake tuvunaguye nuko bupanze. Bahamagarwa rero kuja hamwe, cabwenge dufise, ingukira abatowe, kugira ngo iyo migambi dushobore kuyegeranya neza, ariko tuyihe urutonde rukwiye ruzotuma twegera bya biringo nyenicubahiro baduhamagarira, kuko turiko turitegura kugira ngo mu mwaka uza 2025 integuro zose zizobe zihari, dushobora rero gutangura urwo rugendo, kuko tuzoba twegeranije n'imitahe yose dufise, kuko turayifise. Ibikorwa byose dufise n'umutahe utagira ingano uzodufasha gushika kuri iyo mbonakazoza. Ku ijambo rya kabiri agira ati abarundi twitore indongozi zizodushikana kuri iyo mbonakazoza. Hanyuma rero murazi ko dusanzwe twimirije amatora, n'ibihe byiza byo gushishoza rero kubo tuzoshira imbere bijanye n'icyo twifuza. Hari ubwo twahoze tugira amatora tugashirana imbere kubera ko dukundanye mu migambwe, kubera ko dufise ibindi dusangiye, ariko ubu turifuza ko incabwenge zije imbere, abafise by'ukuri ibyo bikwereka abenegihugu, kugira ngo dutere imbere, dushobore kugana iyo migambi, dushobore kwishobora. Turabe neza
ducagure neza ni bande bodufasha gushika kuje twifuza kandi tudahavye vuba na bwangu. Nico rero nyenico adukaburira kugira ngo dushobore gushira imbere abantu bafise ico basumbije abandi, bafise ico bamaze, bafise ico bokwereka bene igihugu, kugira ngo by'ukuri umwenegihugu ashobore kwisununura ave kuri benshi muri bwa bukene arimo, ashobore nawe kuvuga ko agezeho, bivuga ko ari umwenegihugu yifashe, bityo bitwahuza imiryango myinshi yifashe tuzoba turiko turatera imbere. Niryo rero irinde ry'umwane ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu c'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye yifuje gusangira n'abarundi biciye muri urumuri rw'amahoro. Rero tubivuga mu ncamake, ariko indongozi muri kumwe mwamana zirazi neza uko zizohinyanyura kugira ngo ubwo butumwa bubandanye bunyengetera mu mitima yacu, kugira ngo nihagera umunsi wo gutangura rwa rugendo rugana iterambere tuzosange twese tujanye turi ku murindi umwe.